Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Ubu turiko turavugana hari amakuru yihuta cane adushikiye, amakuru ariko aravugwa kuri Ndayishimiye Varisito, leta ya CNDD FDD ndetse n'umunyapolitike Jeremy Minani asohoye itangazo rikomeye cane, ndetse ubu butumwa bwiwe arungikiye abarundi bose cane cane abakristu baba mw'ishengero Gaturika ndetse na bamwe mu bategetsi barirongoye cane cane, hakaba harimwo nyene n'abandi bose bafise uruhara mu burongozi bw'iryo shengero mu gihugu c'u Burundi. Ubu butumwa rero burakomeye cane, ni ubutumwa Jeremy Minani arungikiye abategetsi b'u Burundi ndetse bukaba buraba abarundi bose bakunda igihugu cabo ndetse n'abandi bose basengera mw'ishengero Gaturika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru rero yose ngira turabire hamwe ivyoba vyinyegeje inyuma y'ingene Ndayishimiye Varisito yoba ariko arakorana cane n'abasenyeri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ingene inkuka z'imisa zose zoba zatanguye guhindurwa aho bakorera inama z'umugambwe CNDD FDD. Aya makuru yose rero n'amabanga akomeye cane Jeremy Minani ahejeje kumena, reka yose tuyarabire hamwe ingingo imwe imwe nk'uko biboneka nyene muri iki kete Ndayishimiye arungikiye abarongozi b'ishengero Gaturika ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bantu bose bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya makuru yose rero akaba dushikiye kano kanya. We tugiye kubana rero, nimba utarafyonda subscribe ngira ngo umanuke munsi y'video urabanditse s'abone maze ufyondeko kugira igihe cyose dushizeko inkuru uraje uba mu bambere bazironka. Ndaguhaye ikaze rero we tugiye kubana, ndaguhaye ikaze utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, nkana kaze nawe we uri kuratwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu. Mbere yuko dutangura niki kete gikomeye cane Jeremy Minani yandikiye abategetsi b'ishengero Gaturika mu gihugu c'u Burundi, itangazo riraba abarundi bose ndetse na Ndayishimiye Varisito ubwiwe. Reka mbanze ndakubutse yuko Jeremy Minani ari umunyagihugu yahunze ku bw'imvo za politike, ndetse kuri ubu ngubu amakuru akatwereka neza yuko aho yahungiye mu gihugu cibanyi ca Kenya yabandanyije ibikorwa vyiwe. Kuri ubu ngubu rero amakuru yihuta cane yadushikiye, reka turabire hamwe ibiri muri iki kete Jeremy Minani ahejeje kwandikira abategetsi b'u Burundi cane cane abakristu Gaturika ndetse n'abandi bose bari mw'iri shengero, ndetse bikaba biraba n'abandi bantu bose bakurikiranira hafi ivyoba biriko biraba mu gihugu cacu cane cane kubirabana na politike. Ikete cya Jeremy Minani nk'uko tukironse muri aka kanya kiramenyesha yuko atewe amakenga akomeye cane, ndetse na bamwe mu bakirisitu b'idini Gaturika ngaha mu gihugu c'u Burundi baratewe amakenga cane n'ingene inkuka za misa zose ziriko ziraba ngaha mu gihugu c'u Burundi zoba zitanguye guhinduka amanama y'urutavako y'umugambwe CNDD FDD, aho kugira ngo ibe inkuka ya misa koko ihuriyemwo abakristu, ahubwo igahuriramwo abanyamigambwe ndetse n'abarongozi mu mugambwe CNDD FDD. Ibi vyose rero biraboneka yuko ngo hahejejwe kurungikwa ubutumwa bukomeye cane, bukarungikirwa abategetsi bakomeye ndetse n'ibintu bigiye guca bikurikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nk'uko biboneka muri iki kete cya Jeremy Minani, aramenyesha yuko muri rusange yandikiye abasenyeri bose ngaha mu gihugu c'u Burundi b'ishengero Gaturika, ndetse akaba anandikiye ubunyamabanga bwa episkopate y'u Burundi ndetse muri rusange n'abandi barundi bose. Amakuru turonse kano kanya aramenyesha yuko hoba hari miliyoni z'abakirisitu b'abakatolika kuri ubu ngubu muri rusange cane cane abari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD batewe amakenga ndetse n'ubwoba bukomeye cane bw'ibintu biriko biraba mw'ishengero Gaturika ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bakaba batewe amakenga na kazoza kabo ndetse n'ikibanza
boba bafise muri iri shengero nk'uko biboneka muri iki kete ca Jeremy Minani. Mu yandi majambo akomeye cyane, Jeremy Minani yagarutse ko aramenyesha yuko muri rusangi ibi vyatanguye gufata iyindi ntera, ndetse biboneka yuko ishengero gaturika ngaha mu gihugu c'u Burundi ryoba rigiye guhinduka umugambwe CNDD-FDD, ndetse hakaba aho bakorera amanama n'ibindi bikorwa vyawo birabana na politike, aho kugira ngo abe ahantu abakirisitu bahurira bagasenga, ahubwo vyoba bitanguye guhinduka aho inama z'umugambwe CNDD-FDD zikoregwa. Ibindi kandi biraboneka yuko kuva Ndayishimiye Varisito yajya ku butegetsi, aho Jeremy Minani avuga ko ari ubutegetsi nyene bw'ubusuma, ngatari we yari yatowe n'abanyagihugu, abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD cane bamwe bo mu nzego zo hejuru batanguye kugirisha amanama akomeye cane, ndetse ayo manama akaba yaragiye agirwa na Evaristo Ndayishimiye. Byose rero bikaba byaratanguye kuva aho Ndayishimiye Varisito atanguye kuzenguruka ijya nino mu ma eklezia atandukanye mu gihugu c'u Burundi, aho bivugwa yuko muri rusangi ivyoba vyara amasengesho canke se ivyoba vyara ugusenga vyoba bitanguye guhinduka aho bakorera inama z'umugambwe CNDD-FDD. ngira ngo murazi ingene Ndayishimiye buri w'Imana aja mu ishengero akajayo agashikiriza ubutumwa butandukanye, ariko muri ubwo butumwa butandukanye bamwe abihezi vya politike bamenyesha yuko ngo Ndayishimiye Varisito yoba ashaka guhindura idini ry'abakatolika, aho muri rusangi ahantu araja akorera propaganda ziwe, ndetse nk'ibi vyose bikaba biri mu ntumbero yuko ishengero ry'abakatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi ryoca rihinduka umugambwe CNDD-FDD, naho ukorera ibikorwa vyawo muri rusangi vyo gushira amatwara y'umugambwe mu bakirisitu bose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri iki kete gikomeye cane kandi Jeremy Minani arabandanya gushira hanze amabanga yose yuko aba bategetsi b'u Burundi bafata aka karyo baba bagiye muri ayo mashengero bakamenyesha abakristu bose mu bisata bitandukanye, bakabamenyesha yuko rero bakabashikiriza amajambo atandukanye n'amajambo y'Imana, ahubwo agashikirizwa amajambo n'ivyumviro vya politike vy'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru kandi aratwereka neza yuko nk'uko biri muri iki kete, abategetsi muri CNDD-FDD biboneka nk'aho bafise intumbero zibiri muri ivyo vyose bariko barakorera muri iryo shengero gaturika. Ibiboneka muri iki kete cya Jeremy Minani cya mbere nuko muri rusangi bafise intumbero yo gufata ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakabwinjiza mu bakirisitu bose, ndetse bakoresheje uburyo nk'ubwo bakoresheje ngo mu matora yaheruka yo muri Rusama ku igenekerezo rya 2020. Ibi vyose rero ngo akaba ari bwo buryo buriko burakoreshwa, ndetse muri rusangi hakaba hanabandanije na kampanye electorale zose zigamije gukundisha ndetse no gushiramwo abanyagihugu n'abakristo bose ivyiyumviro ndetse n'ibindi vyose vy'umugambwe CNDD-FDD. Iki kete kandi kirabandanya gishyira habona amabanga yose ariko arakorerwa mu ishengero Katolika ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD. Amakuru adushikiye nk'uko biboneka muri iki kete nuko muri rusangi ibi vyose biriko birarorerwa n'abarongoye ishengero Katolika, ndetse muri rusangi hakaba hatanguye kubaho ikibazo gikomeye cyane k'injyane mu mashengero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka yuko abarundi benshi kuri ubu ngubu mu mashengero atandukanye bagiye bariyemeza kugwanya bimwe muri ivyo bintu biriko birakogwa, ariko abagerageje kubivuga canke se
gushanya navyo bagaca bahagarikwa bagashigwa mu busho butandukanye, abandi bakinjizwa amabohero nk'uko vyagiye bikunda kugaragara. Kuri ubu ngubu rero muri rusangi biraboneka yuko ngo abategetsi batoye n'igihugu c'u Burundi bariko barankira abanyagihugu uburenganzira bwabo ndetse n'uburenganzira bwo kubaho. Ibi vyose kandi bikaba biriko biraba mu gihe haheze amezi 4 Ndayishimiye Varisito agiye ku burongozi bw'igihugu, hagiye habaho ibikorwa bitandukanye, ibikorwa vya gahotoro, ibikorwa vyo kwica agateka kazina muntu, ibikorwa vyo gusambura ubumwe bw'abarundi ndetse n'ivyo bashitseko, ndetse ngo bikanavugwa yuko muri rusangi ishengero gatolika ryo ribandanya kwereka abanyagihugu ndetse n'abakristu baryo yuko ngo muri rusangi ibiriko birabaho vyose ari bigendereye ineza y'abanyagihugu, nyamara muri rusangi bikaboneka yuko ari ugukingira ikibaba abategetsi b'u Burundi, kuko ngo nabo nyene barazi ukuri kw'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ndetse ngo ivi vyose bikaba biriko birava ku mubano ukomeye abakuriye ishengero gatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko baragirana n'abari muri CNDD FDD. Bityo hakaba hari amakenga yuko CNDD FDD yoba igiye guhindura ishengero gatolika ishengero ryayo, ndetse aho harazavugirwamwo ivyumviro vy'umugambwe, ndetse bikaboneka yuko ngo icari ishengero coba kigiye guhinduka ibindi. Ibi biraboneka yuko ngo leta ibandanya kwica igapfunga mu buryo budasobanutse, gufata ku nguvu no gushurashuza abakenyezi, ubuhunzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye vyose biriko birakogwa, nyamara abakuriye ishengero bobo ataco bashikiriza, ahubwo barabandanya gukomera mu mashi leta ya CNDD FDD. Ayandi makenga akomeye cane aboneka muri iki kete Jeremy Minani yanditse, biraboneka yuko muri rusangi imiliyoni z'abarundi z'abakristu b'abarundi bose muri rusangi ngo boba barashizwe mu kinyoma, ndetse muri rusange bikaboneka yuko ngo iri shengero gatolika ryoba rifise abantu bariko bararabira vya hafi. Biboneka yuko ngo iri shengero abantu baririmwo nabo ubwabo biyamirije bagasubira abarongozi bayo bakiyamiriza amatora yabaye mu kwezi nyene kwabayemwo amatora k'igenekerezo rya 20, ngo byarabonetse yuko bayamirije amatora kuko ngo yabayemwo utunenge dutandukanye, ariko mu nyuma baza guhindura ivyiyumviro kubwo kubona yuko ivyo bashikirije bitakiriwe neza n'abari muri CNDD FDD, bagafata umwanzuro wuko bagiye guca bayoboka CNDD FDD, kuko biboneka yuko nyene ngo abategetsi n'ubundi bashitse ku burongozi ataco bategerezwa guhindura, ndetse ngo abakristu bari mw'ishengero gatolika bakaba baratoye CNDD FDD ku kigereranyo ca 20% nk'uko mu majwi vyagiye biraboneka yaboye kw'igenekerezo rya 20 Rusama mu mwaka wa 2020. Amakuru rero akerekana neza yuko ibi vyose vyaherekejwe n'utunenge twagiye turaboneka muri ayo matora nk'uko vyagiye bikunda kugaragazwa ndetse na bamwe mu bari mw'ishengero gatolika. Bityo rero ngo Ndayishimiye Varisito yoba atanguye gukoresha aka karyo ko kujya mu ayo mashengero kugira agarure ndetse yahume ku maso abantu bose, ndetse n'abo bategetsi b'ishengero bumvikanishije yuko amashengero cyangwa se amatora yabayemwo utunenge, ndetse hakabamwo no kwiba amajwi k'umugambwe CNDD FDD, ngo kuko bivugwa yuko ngo Agathon Rwasa ariwe yari yatsinze amatora. Ibi vyose ndiko ndakubwira ndakwibutse yuko ari biri muri iki kete gikomeye cyane Jeremy Minani arungitse ubunyene. Ayandi makuru kandi turonse nuko amatohoza twakoze agaragaza neza yuko imiliyoni z'abarundi ndetse z'abakristu bo mw'ishengero gatolika bariko barahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse batariko barasobanukirwa neza n'icyo bakinyegeje inyuma n'ama message ndetse n'ubutumwa butandukanye bwo kwipfuriza intsinzi nziza vyagiye biratangwa n'aba senyeri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose
byose rero bakaba bariko barabikora ariko birengagije, ndetse ari ukuvuga yuko kugira banyegeze ukuri kwabo, kuko baragushikirije bamenyesha yuko amatora yabayemwo utunenge dutandukanye ndetse biboneka yuko atagenze neza, ariko kuri ubu ngubu uko kuri kukaba kuriko kurapfukamwako, kukaba kuriko kuratsikamirwa mu ntumbero yo kugira ngo bikundishe ku butegetsi bwa CNDD-FDD muri rusangi. Iki kete kandi kiramenyesha yuko ngo kuva mu mwaka w'2015 ishengero gatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi ryarabonye amabi akomeye cane ndetse n'ubwicanyi bwakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi wifashishije urwaruka rw'imisore z'imbonerakure. Ibi vyose rero muri rusangi n'inzego z'umutekano zarishe zirasubira ziragandagura abantu. Ibi vyose rero ngo ishengero gatolika rikaba ryarabibonye kandi rikaba rizi ayo mabi yose, nubwo bwose Ndayishimiye Evariste wewe ashaka kwerekana yuko ivyakozwe mu gihugu c'u Burundi canke biriko birakogwa ari ibintu bishaka guteza igihugu imbere, nyamara yirengagije ayo mabi yose yakozwe kandi azwi na bamwe mu barongozi b'ishengero gatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikete kirekire cane hariyemwo ayandi mabanga yose ashizwe ahabona, yose rero nkaba ndayagushitsako nk'uko biboneka. Muri rusangi rero mu mategeko atandukanye ndetse n'amabwirizwa ariko aratangwa n'abategetsi bakomeye cane yuko hari abantu bategerezwa kwicwa abandi bakinjizwa amabohero. Ibi vyose rero ngo bikaba ari ivyaha bihonyanga agateka ka zina muntu, ndetse muri rusange bikaboneka yuko ibi vyose vyanakurikiwe na bimwe mu vyaha bikomeye cane vyakozwe na bamwe mu bategetsi b'u Burundi bakuru kuri ubu ngubu, harimwo na mushikiranganje w'intwaro yo hagati ari we Gervais Ndirakobuca, ndetse bikanavugwa ko na Alain Guillaume Bunyoni yoba ariko arakogwa ko amatohoza ni n'abajejwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'uko vyagiye bikunda kuvugwa. Muri rusange rero abamwe mu barongozi b'ishengero gatolika bakaba bazi ibi vyose, ndetse n'ubwo kose bariko baranyegeza ukuri kubiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ingene boba batangiye gukorana na CNDD-FDD, nyamara batazi intumbero ya CNDD-FDD. Hakaba harimwo n'ivyaha bikomeye cane biriko birakorerwa muri iryo shengero, aho babandanya nyene gushikiriza ubutumwa butandukanye bwose bwo kurema urwanko mu banyagihugu ndetse no kubacanishamwo nk'uko vyagiye bikunda kuboneka. Igiteye amakenga kandi cane nuko biboneka nyene muri iki kete, nuko inkuka za misa zose zo ku munsi w'Imana biboneka ko zatanguye guhinduka aho bakorera amakampanye electorale yabo, ndetse bikaboneka yuko muri rusange hoba hatanguye guhinduka aho bakorera za mitingi, amanama y'urutavako, ndetse ngo muri rusange Ndayishimiye Evariste ahitwa kuri aritare aho bavugira ijambo ry'Imana, Ndayishimiye ahakoresha ariko arashikiriza ivyiyumviro vy'umugambwe ndetse n'ibindi birabana na politike, nk'uko amakuru yose aboneka muri iki kete ca Jeremy Minani avyemeza. Muri rusange rero ngo ibi vyose biriko birakoreshwa hinjizwa amagambo y'urwanko, ugucanishamwo abanyagihugu bishamikiye ku moko, ndetse no guhohotera abantu, ndetse n'ibindi binyoma bitandukanye vyose bivugirwa mw'ishengero mu nkuka za misa zose Ndayishimiye ariko aritabira ari kumwe n'abandi barongozi muri CNDD-FDD. Ikete kandi kirabandanya gikomeza kiti muri rusangi ishengero katolika n'abakristu baryo barazi ingene muri rusangi babangamiwe cane n'inyifato ya bamwe mu bategetsi bo mu mugambo nyene CNDD-FDD, ndetse ngo bakaba batewe ipfunwe n'agashavu gakomeye cane y'ingene bamwe mu bari mu mugambo CNDD-FDD boba batanguye gukoresha ishengero katolika mu gukwiragiza ivyumviro vyabo vy'urwanko no gucanishamwo abanyagihugu, mu gihe abarundi bamwe bariko baricwa n'inzara, abandi bagahunga, abandi bagakorerwa igicarubozo, abandi bakaborezwa igufwa mu mabohero barimo,
barimwo. Ibi vyose rero muri rusangi bikaba biriko birakogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho barimwo n'urwaruka rw'imbonerakure. Ivyo vyose rero akaba hariko haricwa abasivile ata n'umwe abarengera. Ikindi kandi biraboneka yuko ngo muri rusangi mw'ishengero gatolika n'abakristu baryo babandanya gufata nk'aho mugambwe CNDD-FDD woba ari wo urongoye ishengero, kuko biraboneka yuko ngo mu misi yose ndetse n'iminsi yose kuw'Imana Ndayishimiye Varisito akoresha akaryo kiwe ko gushikiriza ivyumviro vy'umugambwe. Muri rusangi iki kete kirekire cane, ibindi yagiye agaruka ko Jeremy Minani aramenyesha yuko leta ya CNDD-FDD itigeze ihisha canke se ngo inyegeze ivyumviro vyayo ndetse no kugaragaza umugambi wayo wa jenoside, nk'uko rero vyagiye bikunda kuvugwa ndetse biboneka yuko abarundi bose cane cane abari muri imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Ibi vyose kandi ngo muri rusangi bikaba vyose ari kahise ka Afrika ndetse n'isi itazokwigera yibagira. Biboneka yuko ngo CNDD-FDD yoba ibandanije muri uwo murongo ndetse muri iyo nzira yo kwankisha abanyagihugu abandi, bivugwa yuko ngo batari mu migambwe imwe na CNDD-FDD. N'amajambo rero menshi cyane ari muri iki kete, akaba hatewe amakenga cane n'ingene CNDD-FDD yoba iriko irakoresha ishengero gatolika muri ivyo bikorwa vyayo byo gukwiragiza urwanko mu banyagihugu, ndetse hanakoreshejwe bamwe mu bategetsi ndetse n'amajambo ariko arashikirizwa na Ndayishimiye Varisito mu gihe cose yaba yitabiriye inkuka ya misa ziriko zirabigana ino mu gihugu c'u Burundi. Vyose rero ku gukorana kwa CNDD-FDD n'abarongoye ishengero gatolika mu gihugu c'u Burundi vyoba bifise iki kivyinyegeje inyuma, ndetse n'intumbero ya politike yo gufata abanyagihugu bose bakagirwa abanyamugambwe CNDD-FDD ndetse bagashigwamwo ivyumviro vyabo vyo kwankisha abarundi abandi. Ibi vyose kandi biraboneka yuko ngo Jeremy Minani amenyesha yuko batewe amakenga cane n'ingene aba bategetsi bariko barakorana n'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Muri rusangi rero bakaba basaba ko hoca hafatwa ingingo zikomeye cane kugira ibi bihagarikwe, kuko ngo bitabaye ivyo ngivyo icari ishengero ry'Imana rizohinduka inzu ndetse n'inyubakwa CNDD-FDD zivugiramwo ishikirizamwo amajambo yayo y'umugambwe ya politike, ivy'Imana bigashigwa ku ruhande, ivya Bibiliya bigashigwa ku ruhande, ahubwo hagashigwa imbere amagambo ya politike y'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru rero yaradushikiye muri aka kanya, nayo birabana n'icete gikomeye cane. Biri mu cete nyene yararungitse uyu nguyu Jeremy Minani, akaba ari umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri ubu ngubu yahunze igihugu c'u Burundi ku bw'imvo za politike. Kuri ubu ngubu rero ibi vyose bikaba vyamenyeshejwe abategetsi cane cane abari mw'ishengero gatolika ndetse n'abandi bose biraba. Amakuru rero akatwereka neza yuko ibi vyose bibandanije kuba mu gihugu c'u Burundi vyoba bigiye gutera indyane, ndetse bishobora no gutuma igihugu gihinduka ukundi, bigaca bituma abanyagihugu basubira gucanamwo kubwo kubibwamwo urwanko, ndetse muri rusange bikaboneka yuko hatagize igikorwa ibintu vyobandanya kumera nabi. Ndagushimiye cane rero we tubanye muri rusangi. Amakuru yose aba ariko aravugwa n'amatohoza ndabandanya kuyagukorera, nico turaba turonse ayandi makuru naje nayo nyene nyagushitseko.